nk'ishirahamwe gukingira ibidukikije ni karahara mu ruganda ntibacura. Ni muri iyo ntumbero rero twebwe nk'ishirahamwe rihagarariye gukingira ibidukikije twashimye gushira mu ngiro itegeko ry'umukuru w'igihugu ribuza gusubira gukoresha ubumwanya butabora kubera ko busanzwe ari intambamyi ku bidukikije byose. Ni ukuvuga turafise rero twebwe nk'ishirahamwe ivyo dusaba leta kugira ngo iryo tegeko yashizeho ishobore kuja mu ngiro. Ubwa mbere turasaba leta ngo ibandanye ibikora nk'uko isanzwe iriko irabikora, kubuza mbere no guhana, gushira mu ngiro, guhana no guhasha abantu baba bagifise intumbero yo kwinjiza burya mu mwanya butabora, kuko hari ababikora ko biramaze kugaragara ko hari abo leta imaze kuza irafata babucishije mu nkisho, bimwe bita amafraude mu rurimi rw'ikinyamazuru, ikabahana kugira ngo n'abari bafise uwo mugambi bahagarike. Abantu bwa mbere. Ubwa kabiri, nko kwishirahamwe twebwe leta turayisaba ngo idufashe, kubera ko twebwe dufise intumbero yo gukorera ku butaka bw'igihugu cyose, tukaba hari intara zimwe zimwe tutaramara gushikamo, tuyisaba ngo itworohereze kugira ngo dushike mu zindi ntara zose kugira ngo dushobore kurangura imigambi yacu twishinze yo gukingira ibidukikije bitworoheye. Ubwa gatatu, turasaba leta ngo idufate mu mugongo na cyane cyane mu kuduhuza n'ayandi mashirahamwe asanzwe afise intumbero yo gukingira ibidukikije. Aha mbere turavuga nk'umugambi wa leta wishinze gukingira ibidukikije bita Ewe Burundi Urambaye, kuko twebwe mu migambi dusanzwe dukora uretse ubwo mwanya dukora hariho n'indi migambi nko kugwiza ibiti, tukayisaba kugira ngo nko mujya mugambi wa Ewe Burundi Urambaye bibaye ngombwa baze baraza kudufasha mu bijanye no kutugurira nk'ibiti, imivyaro y'ibiti, gutyo ya migenderanire canke ya partenariat ibandanye igenda neza.